murakoze kuntiza kakanya. Ijambo rya mbere ni ryo gushimira abadutumiye muri iki kiganiro. Ijambo rya kabiri mu gushimira washikirije ikiganiro kujanye n'izi njyane ziva ku gutegura no gutunganya amatora. Yatubwiye ibitari bike kandi bibaho. Yatubwiye ati mu bituma amatora atagenda neza agaca atera ingorane ni itegurwa ryayo ridashimishije. Kuyategura nabi mu gifaransa novuga ndi la manipulation du processus électoral suivi par la fraude électorale. Burya la manipulation des processus électoraux ni kibazo gikomeye cyane muri Afrika no mu Burundi. Kandi nivyo biba kubera iki? Kubera abantu baritiranya demokrasi, intwaro ya demokrasi ishobora kumara imyaka 100 nama ntakivuze, n'amatora nawe nyene yagarutse ko ati ibi bintu by'amatora ni phase ya processus. Ce ne sont pas des événements mais ni processus. Ariko abantu twama dufatira ku munsi w'amatora gusa ntidukurikirane amatora ingene ariko arategurwa n'ingene ariko aratunganwa. Nk'ubu ndibazi ko amatora yamaze kwibwa dufashe nkano mu Burundi. Ngubu abantu ntabyo bazi kuko barindiriye uriya munsi w'amatora baca ngo amatora yibwe. Wumvirije ibivugwa ibikorwa amatora yaramaze kwibwa kandi azotera ingorane. Kandi hajya tugiye turiga kuvuga no kuri bizogora. Bizogora. Icyo bundi je narumvise mukuru w'umugwiseni bariko bamubaza igituma hari imigambwe imwe itaronse indonde mu makomine mugo yazironse mu by'abashinga amateka. Yishuye ati rujya rubanza rwaciwe na sentare igihe cyo kubarizwa nshingiro n'urubanza rwa politiki. Muri byo nyinshi mwebwe n'urubanza rwa politiki niko yavuze, decision politique. None yo kuri tuzosura kuyizera gute twebwe nk'abashobora kuja muri abo matora? Jewe sindimo. Izizegwa gute iyo semye yemera ko baca urubanza rwa politiki gace gwemera karashira mu ngiro uko nyene? Ibisigura iki? Rero amatora bahera kuyiba mu nteguro na cane mu kugira urutonde rw'abazotora. Birazwi ingene rukogwa mu gutegura amategeko acuritse, amategeko ashimikiye ku bantu. Dufate ubu nk'ibwirizwa nshingiro rihari mu gihugu cy'u Burundi, mwari kumuvuga ibitera ingorane. Ibwirizwa nshingiro riranditsemo yuko ugize Imana mbugahunga igihugu ugashika ahantu mu kubaho bakakubwira bati udahinje banje kwemera ko ufise ubwene gihugu bwahanga iwacu nta kazuroka. Kandi niko bimeze, je narahunze ndabizi niko bimeze. Bati warahunze rero ugafata ubwene gihugu hariho amabanga udashobora kurangura. Ibyo murumva ko ari muri za source de conflit, ko haraba bakumiriwe kandi ari abarundi bwite. Haranditsemwo ngo muri iryo bwirizwa shingiro za nduru ziva ngaho nyene, haranditsemwo ngo
nk'ubu imigambwe igiye hamwe dufate nk'amwe byoshoboka nk'umugambwe CNDD-FDD, umugambwe SNL, Frodebu, Iprona n'iyindi kaja hamwe ikitoza iri hamwe mu kintu bita coalition urunani igashikana amajwi 2% iraronka umushinga amateka, irashobora kuronka umushinga amateka. Mugo bagaca bagenda bakavuga bati umuntu yigenga yitoje wenyene muri iyo circonscription nyene ataronse 40% ntazoba umushinga amateka. Ibyo mwe muravyumva. Wowe imigambwe ngiyo uyake 2% hanyuma umuntu umwe ucumubwira ngo dutegerezwa kuzorakara 40%. Ivyo bintu nibyo bikwega induru yo muntu wamaze kumwirukana wamukuye mwihiganwa. Ufashe ugacuvuga uti nta ntonde z'abigenga zishobora kubaho mugaye imigambwe irashobora kuja hamwe. Iryo naryo nyene nikumira mu yandi nibyo biri muri bya bindi bikwega za ngorane zose yavuga. Rero ngaha anye mu ncamake novuga nti ibyo bikwega ibyo bituma amatora abuko nuko tutarabavanura n'agatima ko gutwaza igikenye, ko gutwaza inguvu. La logique du pouvoir burya ntirahinduka kuva turi mu ntwaro za gisirikare. Niko bavuga urabaza bazirimo cyangwa batwagwa nabo nyine babaza ntibari ngaha. Ariko ako gatima ntikaravaho abitwa ngo batowe batwara nk'abajya bavuye muri za ntwaro zo kuvuga ngo zahinduye imirisho utazi iyo bivuye, baca bigenza nk'abo ingorane zazo ngorane zose yamye avuga zigaca ziza. Ico ni ikibazo gihambaye. Ibi byo kwitiranya demokrasi n'amatora ni ikibazo gihambaye. Ibi byo gutegura nabi amategeko agenga amatora kuva kwibwirizwa shingiro njye nariko ndavuga burya n'andi mabwiriza yose arikomoka ko nka code electorale ayagenga imigambwe ayagenga umugujejwe kuyakurikirana agashiraho iyo migwi abameze uko nyene. Ingene iyo migwi ishigwaho biraboneka nk'ubu sagasejeshwa rumuri harimo umugambwe umwe none ko ngaho hari imigambwe 35 n'amatari n'indwi cyagenze gute ngo habe harimo umugambwe muri ayo masirikiti? Nuko bavuze ko hari umuntu wo muri seni haradusigura ingene byagenze. Kira byo bintu tubyumva ingene bishoboka mwihiganwa ari umugwi wigenga ko umugwi no wigenga bishoboka gute ko habamwo umugambwe umwe gusa? Cyenda gute? No barundi bonyene bakunda igihugu bumva iby'igihugu nibiki. Irango turaza kuronka umuco mu kurangiza. Rero ngira ni byaba ngombwa ndaza gusubira gufata akajambo mu kurangiza. Nagomba mbaze waduhaye ikiganiro nibyo n'umwarimu aravuga muri rusange akongera agatanga n'akarorero. Nawe ndamubaze arabye ibyo yagiye kudushikiriza ku ngomoko izo njyane inkurikizi zayo kuko yabivuze no mu ntango n'izi nyishu yatubwiye. Hari ikizere we yoba afise nk'umuhinga ko aya matora turimwo azogenda neza. Aya matora twemirije yaravye byose yatubwiye ko ari umwarimu burya arazi kugira application. Hari ikizere yoba afise ni yaba gifise gihagaze kuki naravye byatubwiye. Akabazo kanje nako murakoze. Amaze cyane sinzwa